Yesu nashimwe. Amen. Turashimiye Imana kubw'uyu munsi mwiza, umunsi mukuru, umunsi tubonye Imana yatwiyumviriye ko ishengero rikunguka umunago mushasha. Yesu nabihererwe icubahiro. Amen. Reka duce dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo dushishikare ibikorwa. Turagerageza kunyarutsa kuko twumvise yuko hariho n'abaca baja gukora ibibazo. Ni nk'aba bashira ibibazo ku munsi w'Imana. Hari igihe nahora numva ngo inama y'abavyeyi ngo ni imisa ya mbere iheze. Twese rero ntidutumbera mu misa ya mbere. None rero gusenga Imana kuko hari imitego myinshi ariko biraja kugenda neza. Turasoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 3. Turasoma rere ku murongo wa mbere. N'amajambo atubwira Yohana umubatizi ngene yakora ivyo bikorwa vy'Imana. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya, ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Tubandane ku murongo wa 5. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cose bava iwabo baza kuri we, babatizwa nawe mu ruzi Yorodani, batura ivyaha vyabo. Abonye benshi ko mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kubatizwa no kugira ngo babatize, arababaza ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungu burake buzoza? Nuko mwama imbuto zikwiranye n'ukwihana. Mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Nababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. Ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Nukuri ryo ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uwo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana twofatira ko kugira ngo dukeza ababene data kandi tubibutse intambuko zijanye n'uru rugendo batanguye. Aha ku murongo wa 2 twasomye uyu Yohana umubatiza abwira abantu ngo nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Intambuko ya mbere ni ukwihana. Turizera yuko ata muntu ari muri uyu murongo yaje kubatizwa atihanye neza. Kwihana neza, kwihana vyose, atana kimwe ushigaje, atana kimwe ujigurije. Iyo ni intambuko nziza kuko twumvise ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Mu kubwitegurira rero umuntu arihana. Kandi kuri uriya murongo wa 6 turabonye ko babatizwa na Yohana umubatizi mu ruzi Yorodani, ariko ngo babanje kwatura ivyaha vyabo, niko kwihana. Hanyuma hari amajambo mengo Yohana umubatizi ariko aratukana, ariko ntiyatukana. Yarabonye abantu baje kwihana, baje kubatizwa murantunga, baza kubatizwa batihanye, batavyiteguriye neza, mu mitima bafise ibintu bipakiranye bibarega vyotuma bobanza kubangira kugira ngo batunganye neza ivyo mu mitima yabo, hanyuma bagire iyo ntambuko yo kubatizwa. Nico gituma yababwira ngo mwabana b'inzoka mwe. Abana b'inzoka n'abantu bakigendera mu vyaha. Abana b'inzoka n'abantu bakiri mu ngeso mbi.
abo bo kwitwa abana b'inzoka mugabo babivuyemwo bakihana neza bagatunganya ivy'ingeso zabo nibo bacitwa abana b'inzoka, ukundi bitwa abana b'Imana. Yesu nashimwe. None rero hariho abantu kandi birumvikana kuko umuntu abakiri mu mwiza n'abaratahura avuga ngo jewe naje ndafise aho nsengera, na jewe ndi mw'idini kanaka. Nukuvuga ngo Imana iri hose kandi ni ya bose. Oya, hariho ibintu umuntu akwiye kumenya kugira ngo ave mu mwiza agendere mu muco. Yababwira ngo mwoye kwiyumvira mu mitima ngo dufise Aburahamu. Hariho abantu bitiranye ibintu ngo byose no gusenga. Imana ni ya twese, ariko turabonye muri ubu buryo bwo kurondera kwinjira mu bwami bw'Imana hari intambuko umuntu atambuka, atazitambutse abakiri mu mwiza n'abarabona umuco. Arababwira rero izi ntambuko kwihana ni intambuko ikomeye, ni intambuko ibanziriza izindi. Hari izindi ntambuko abantu bazoshishikara gutambuka kugira ngo begere neza ubwo bwami. Hariho rero umubatizo twumvise uzokwirikira uyu mugomba mubatizwe. Nukuvuga Yohana umubatizi yarababatiza umubatizo wo mu mazi, mugabo abakundisha uwundi mubatizo uzokwirikira ababwira ngo nukuri John ndababatiza mu mazi, mugabo hari uwundi agiye kuza anduta asumba, wewe azobabatiza umubatizo wa mpwemu yera. Yesu nashimwe. Uwo mubatizo muwiyumvire ko muwukunde, kandi ko bivugwa n'ijambo ry'Imana ribe nk'ideni. Nimwaheza kuva muri aya mazi menshi mugiye kubatizwamwo, mwisengesho ryanyu muzokwame mubwira Yesu muti Yesu, by'ukuri intambuko ya mbere twarayitambutse, ariko twarumvise uwundi mubatizo wewe ubatiza abakwizeye. Turasavye uwo mubatizo natwe uzodushikeko. Yesu nabahezagire. Uyu mubatizo wo mu mazi ni intambuko ya mbere. Mwifuze, mukunde, murondere kuzobatizwa muri mpwemu yera, kuko uwo mpwemu niwe azobambika ubushobozi, niwe azobabera umwiza, azobabera umuhanuzi mwiza, azobashiramwo inkomezi zibashoboza kugwanya icaha kandi mukakinesha. Kwankiga icaha n'igisa naco. Umubatizo wa mpwemu ni ikintu gihambaye. Nizera yuko mu mwanya uja gukurikira ayo majambo baza kuyashishikara. Nuko dusoma yandi majambo hariya muri Luka igice ca 3, hanyuma ibikorwa bice bishishikara. Luka igice ca 3 turasoma ku murongo wa 10. Ishengero riramubaza riti none tugire dute? Arabishura atufise amapfunda abiri, rimwe ntariho utarifise, n'ufise ivyo kurya nagira atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati mwigisha tugire dute? Arabishura ati ntimugatoza abantu ibiruta ivyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati two tugire dute? Arabishura ati yakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Yesu nashimwe. Aya majambo y'Imana atwereka muri ubu buzima bene data mwinjiyemwo bwo bukristo. Ijambo ryavuze ngo mwami imbuto zikwiranye n'ukwihana. Aha abo mwahorana barabarindiriye kugira ngo barabe uwo mubatizo mubatijwe no munsi, kuko birashika mukaba mwarabatijwe iyindi mibatizo. Mugabo uno munsi ni umubatizo utegerezwa kujana n'imbuto zikwiranye n'ukwihana, ingeso nziza. Abantu bakabona ko mwahindutse, abantu bakabona ko mwabaye ivyaremwe bisha,
kuko aba basoda baraje baramubaza twebwe dukora iki, bari bafise impanuro abaha aba n'abandi. Umuntu wese umunyeshure hariho ibyo bagenzi be bamurindiriye ko baraye bati none uwabatijwe uwakijijwe amera gute, asa gute, yigenza gute. Nimwagenza nk'uko mwahora mwigenza, nimwagira ingeso nk'izo mwahorana, umubatizo ntacu uzobamariye. Ariko nimwahinduka, wahora trisha akabireka, wahora avuga amajambo mabi akayareka, wahora agendera mu ngeso mbi bakabona zarahindutse yabaye mwiza, bazobona bati bwa bundi iyi nzira natwe turakwiye kuyicamwo kuko ni inzira irashe, ni inzira ihita. Bakabona ati vy'ukuri naka ari ikintu yakiriye, vy'ukuri naka yarahindutse. Umuntu wese nimba ari umuganga, nimba ari umudandaza, hariho imbuto zikwiranye n'ukwihana. Wahora afise umunzane udakwiye, uhereye no munsi awukwize, kuko nivyo bizotuma uno munsi mwebwe murabatijwe, nico byo bizotuma mukurikirwa, nivyo bizotuma izo ngeso abandi ivyamwa bazobamura ko bizotuma nabone bifuza kuri Yesu, kandi muzoba mubaye ibikoresho vyiza n'ivyitegererezo vyiza Yesu yashizeho kugira ngo abantu babarabire ko bave mu mwiza baje mu muco. N'aya majambo y'Imana, umwami Yesu nabahezagire. Tugomba dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye iki gitondo ciza, turagushimiye umunsi mwiza, turagushimiye umunsi w'umunezero. Ishengero ryawe rigiriye umunsi mukuru, kubw'uyu munago mushasha ubonetse, nuhabwa icubahiro. Iyo wabakuye mwami, umuntu wese wagiye uramukura hirya no hino mu ngeso mbi z'isi, turagushimiye intambwe bagomba batambuke. None turabasengeye, turabasabiye umugisha, turabasabiye gutumbera neza irembo ripfunganye, turabasabiye kuzokwama imbuto zikwiranye n'ukwihana, kugira ngo bazobona bose bazokwifuze gukizwa, bazokwifuze kwatura ibyaha no kwihana neza, kugira ngo mwami kuko twumvise ijambo ryawe ritubwiye ngo ubwami bw'ijuru buri hafi. Ukubangana uno munsi bazotumbere neza, bazokwanka icaha n'igisa naco, inzira y'umusaraba bazoyicemwo neza bayishobojwe nawe, kugira ngo kuri wa munsi mwami nzambi zovuga canke urupfu ruje bazoba bizigirwa imbere yawe, bazokumva amazina yabo asomwa mu gitabo c'ubugingo, bazokwicare muri biriya vyicaro uriko urategura mu bwami bwawe. Urakoze, urashishikara kuduhezagira no kubana natwe mu bikorwa vyose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.